Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha. Kuri yo twumva mu masaha ya nimugoroba bakunzi ba TV Duniani Kote turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 7 bwana Karemba Aimable umugoroba mwiza. Umugoroba mwiza, umugoroba umugisha Moses, umugoroba umugisha ku bakunzi ba TV Duniani Kote. Twongeye kugaruka aka kanya muri updates zidasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Byongeye gukomera, byongeye kuzamba abarundi, amarira ni benshi, amarira ni menshi ndetse kandi ibikorwa byinshi bitandukanye bike muri byiza tubuze kugarukaho. Moses, yego ibintu byakomeye ntago byoroshye, ngira ngo tugiye kuba tubyinjiramo mu buryo bwihuse cyane tubiva imuzi n'umuzingo akabeho ni keshi. Kuko uyu munsi imvura kabisa yiwe igwa, gusa twebwe ntabwo dufite imbeho kuko ni amakuru tuba tugarutsemo abagomba kandi kubageraho mu buryo bwihuse cyane. Bwana Karemba Aimable uraza kunyemera ibintu tubyirukemo mu buryo bwihuse kugira ngo abantu badukurikira baze kubyumva mu gihe gito, naho mpamvu nkwaye ikaze kugira ngo nawe mpere ikaze abadukurikira bari hirya no hino ku isi. Mbere na mbere ndasuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda ku ikubitiro mu mujyi wa Kigali, nabashuje cyane rwose. Ndasuza abadukurikira bari mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba. Twongeye kubifuriza kumererwa neza ndetse kandi tubifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani, impagarika n'ubugingo bigume mu mitima yabo. Ni mu gihe kandi nsuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Ndagusuza we unkurikira uri mu Bujumbura, ndagusuza we unkurikira uri mu ntara nyinshi zitandukanye, unkurikira uri Makamba, unkurikira uri Monge, unkurikira uri Ruyigi, unkurikira uri mu bice bitandukanye bya za Kirundo, unkurikira uri ndani ya ndani mu mujyi wa Bujumbura. Nongeye kukwifuriza kumererwa neza nkubwira nti nkuzana icyitwa updates zidasanzwe Burundi. Tubavuye gatoya turasuza abari Uganda, abari Tanzania, abari Kenya, hanze ya Afrika y'Iburasirazuba. Turihuta cyane turasuza abaherereye muri Afrika y'Epfo, hari abari muri Malawi, Mozambique, Malawi. Hanze ya Afrika turasuza abadukurikira bari muri Leta Zunze za Amerika, hari abadukurikira bari mu bihugu byinshi bitandukanye, hari abadukurikira ku mugabane w'Uburayi, mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Bubiligi, Australia, mu Bufaransa. Twongeye kwifuriza kumererwa neza ndetse kandi turasuza abadukurikira bari muri Aziya badukurikira bari Oman, Qatar, Bienvenue twamushuje Yes. Kandi dusuza abadukurikira bari mu Bushinwa, mu Buhinde, kude chapeau mwese muherereye. Twongeye kubifuriza kumererwa neza ndetse kandi amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani bigume mu mitima yanyu. Tugarukanye icyitwa makuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Yes, birumvikana, ngira ngo ni amakuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turaje dusimukire ku kibuga cy'indege cya Bujumbura turebere hamwe kijyanye na system y'ikoranabuhanga maze kuba gateranzamba kanyina wanzamba ndetse n'amasasu menshi cyane akaba akomeje kugenda yumvikana mu masaha y'ijoro mu gice cy'Ubujumbura. Ngira ngo ni zimwe mu nkuru zikomeye kandi zidasanzwe tugiye kuba tuva imuzi n'umuzingo. Uraza kunyimira tugaruke Bujumbura, ni umujyi utari kwira utavugiye mu masasu. Kugizihe mpamvu umutekano muke uri mu gihugu cy'u Burundi turaza kwikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo. Bwana Karemba Aimable uraza kunyimira tunyarukire gato ku makuru arimo agenda aturuka muri CNDD-FDD. Ni byinshi cyane birimo biragenda bivugwa, ni ku mutekano, politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'umuzingo mu buryo bwihuse cyane. Uze kunyemera tunyarukire mu bice bigiye bitandukanye, tugere updating abantu tubabwira uko situation ihagaze. Hari amakuru arimo aturuka mu gice cyano za Uvira ku kijyanye n'ingabo z'abarundi, abakoloneli bagiye batandukanye barimo baragenda bavugwaho byinshi, barimo bamwe mu bashaka no kugerageza kuba by'umwihariko ubutegetsi bw'u Burundi babugera amajanja, barimo ba General de Prime Niyongabo bugambanyi muri CNDD-FDD. Ibyo byose turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo. Kutumvikana kwa hato na hato ni amakuru agezweho muri ano masaha. Bwana Karemba Aimable ngira ngo twinjane n'ikibazo kigira kiti ku kibuga cy'indege cya Bujumbura umutekano wakomeje kuzamba. Ibi bishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi
cyongera kugira abaturage bahungira mu bihugu by'abaturanyi, kuko uyu mutekano ukomeje kuzamba. Red Tabara irashaka gukora ubutegetsi bw'u Burundi, ndetse binavuga ko igomba gusubira mu gihugu cy'u Burundi ubuyobozi buriho bugendera kuri demokarasi ifashe neza mbi cyane bwaramaze kuvaho. Ese iki cyaba ari cyo gihe? Kiri kugaragara umutekano mukeya uri kugaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, n'ubundi urumva ntabwo iwawe hatewe hari ikibazo, icyo ukora ni uguhunga igisubizo kikaza nyuma. Ni ukuvuga ngo ibibazo biri kugaragara mu gihugu cy'u Burundi ku ikubitiro byatangiye abakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge bahungiye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi aribo batabwa muri yombi, hiyongeraho ngo abitwa ibyitso bakora n'umutwe wa Red Tabara ndetse na M23. Yego komeza. Ibyo rero ubona yuko byagiye bifata intera mu yindi cyane, ndetse kandi bigateza n'ikibazo mu kindi, aho kugira ngo bigire igisubizo kizima bitanga, dore yuko Evariste Ndayishimiye we yafashe umwanzuro wo gukoresha izo za mbonerakure, agahitamo gukoresha abapolisi n'abasirikare ba FDNB mu gupushinga cyane abaturage, guhagarika imbaraga mu gushyigikira bamwe mu bagize imitwe irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, cyane ishyaka rya CNDD-FDD. Moses rero biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko nubwo igihugu cya Tanzania cyatangaje ko hari abaturage barenga 700 bashaka kohereza mu gihugu cy'u Burundi bakagaruka iwabo bahunze mu buryo butemewe. Ubu n'ubu kuri uno munsi hari raporo yatanzwe n'igihugu cya Tanzania ivuga yuko nyuma yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera muri Uvira. Yego Uvira isumberezwa, urumva ngira ngo Evariste Ndayishimiye yagiye bivuga ati mu gihe Uvira isumberejwe Uburundi burasumberejwe. Byatumye rero cyane abarundi benshi bagira ubwoba, benshi muri bo bari gungira za Tanzania. Yego abashoboye bakanajya kure yaho. Biravuga yuko n'amaviza amwe namwe ari kwimwa abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Urabona yuko ibibazo bikomeje kugenda biba ikibazo, ndetse kandi bikavuga yuko mu gihugu cy'u Burundi icyizere cy'ubuzima ku ruhande rw'abaturage gikomeje kugenda kiba ikibazo, nyuma yuko leta y'igihugu cy'u Burundi ubona yuko ikomeje kugenda yirengagiza cyane uburyo bwo gucunga cyangwa se kurinda abaturage bayo, kandi bikagaragara yuko cyane umutwe twa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi ukomeje gukekwa yuko wamaze gucengera hagati mu baturage, ndetse kandi ku kigero kirenga 50% ngo abaturage benshi bakaba bari gukorana n'uno mutwe ku rwego ruri hejuru. Yego kugeza amaginga yari amakuru yatangiye kumvikana y'abaturage bafite ikibazo cy'umutekano muke. Ese ibi byo ntago biri bugaragaza igihugu cy'u Burundi nabi? Abaturage bafite ikibazo cy'umutekano muke biragaragaza igihugu cy'u Burundi nabi, kandi biragaragara yuko igihugu cy'u Burundi aho kugira ngo gikemure ibibazo bakomeje kugenda babyirengagiza, ahubwo cyane urabona yuko ikiraje inshinga Perezida Evariste Ndayishimiye n'inzego z'umutekano we amaso bayahanze mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihe kandi no mu gihugu cyabo ubona yuko ibintu bikomeje kugenda biba bibi. Ku ikubitiro rero mu gihe umutekano n'undi waba ukomeje kugenda uba mukeya cyangwa ibibazo byaba bikomeje kugenda byongera, birateza ikibazo kidasanzwe n'ubundi kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Yego tugaruke gato ku kijyanye na hano za Cibitoke. Hamaze iminsi hasakwa abantu bashobora kuba barinjiye by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi ariko mu buryo bw'ibanga, bitekwa ko harimo Red Tabara cyangwa se abasirikare ba M23. Ibyo biri gukorwa mu buhe buryo? Ese hari abo bamaze kubona igihe bamaze iminsi bakora iperereza? Tugaruke ku biriko birabera mu bihugu byo muri East Africa, cyane cyane dusesangura ku byabaye muri Tanzania, dusesangure ku biriko birabera i Doha, dusesangure no ku bibera i Washington. Ibyo bintu bitatu nibyo nagomba ko tuvuga ko, ariko tubanze tuvuge gatoyi ku bijyanye n'imyigaragambyo yabo bita genzi, akenshi basukwa kuri songoye n'abanyapolitike bo muri opposition. Muri iki gihe abaperezida benshi ba East Africa barakaye, bataba bagomba kurekura inyungu umuntu abona ku bw'ubutegetsi. Muri iki gihe biba bigoye cyane ko opposition zoshishikara zishuka ugwaruka kwisuka kuri songoye, bakisuka ku bapolisi, bakisuka ku basirikare, hanyuma ubuzima bwabo bukwashirira. Ni mu gihe tubona imigambwe iba iri ku butegetsi bitoroshe kugira ngo irekure ubutegetsi, narijya ubutegetsi buryoha kandi bubamwe inyungu nyinshi,
bituma rero kenshi nk'ubwo rwaruka rutamenya izo nyungu abayoboye ibihugu cyane cyane mu migambwe baba bahurikiyemwo baba bafise kandi bataba bifuza kurekurira ayandi mashaka bahiganwa nayo. Ikindi cya kabiri n'ibyaha baba barakoze bari ku butegetsi baba bafise ubwoba bw'uko bashobora gukurikirana. Ibyo rero bituma bariya baba bari ku butegetsi bakoresha uburyo bwose bushoboka kugira bazivye abantu bashobora guhaguruka kugira ngo babanyage ubutegetsi. Erega kuva na kera narindi burya ubutegetsi ntabwo bwigeze butorwa mu ibarabara, ahubwo ubutegetsi igihe cyose bwaragwanirwa. Nico gituma rero tubona umutima nk'uyo wongeye kuvyuka muri Afrika. Hari ibihugu n'ivyo byari binyura mu matora bikarekura ubutegetsi mu mahoro, iyo batsinzwe imigambwe iri ku butegetsi yitsinzwe ikarekura. Ariko ubu turabona iyindi esprit ihari yuko imigambwe bimaze igihe ku butegetsi itaba yifuza kurekura inyungu canke kuba yofata riske yo kuba boreka ubutegetsi. Hariho umufilozofu umwe yavuze ngo iyo urekuye ubutegetsi ukabuhereza ubundi ngo uba wicukuriye icobo. Niyumvira rero yuko muri ico gihe biba bigoye ko abantu barekura ubutegetsi kubwo gutinya izo ngaruka zose zishobora kubashika ko kwamburwa amanyungu bafite canke gukurikiranwa ku byaha baba bakoze bari ku butegetsi. None ngomba kuvuga iki? Ngomba kuvuga yuko imigambwe igwanira ubutegetsi, iyo twavuga iyo muri opposition, ikwiye kuraba ubundi buryo ishobora gukoresha mu bihe nk'ibi, gusuka abaturage ugwaruka. Kurabona ugwaruka rurashuha mu mitwe iyo rubwiye ibi n'ibi uca usanga bahita bemera vuba. Ariko biboneka yuko muri ibi bihe bigoye cyane yuko imigambwe yamaze kugundira ubutegetsi bumaze kw'igihe canke n'abamaze gukozamwo agatoki bakumva biraryoshe, bashobora kurekura ubutegetsi mu mahoro. Nkaba mvuga rero mu gihe imigambwe ya opposition iba idafite ubushobozi bwo guhangana n'igisirikare n'igipolisi, nibaza ko ibi bintu by'imyigaragambyo babesha bashuka ugwaruka rukagenda rugahoneramwo. Imigambwe yo muri opposition canke baharanira ubutegetsi, niyumvira iyi metode ko bakwiye kuyireka, kuko urebye nk'uruvyiruko rwapfuye muri Tanzania muri imyigaragambyo, nubwo hogera igihe Chadema canke abandi bantu bagwanya ubutegetsi muri Tanzania bakagiranira ibiganiro bakumvikana, ariko ruriya rubyiruko rwose abapfuye, abakomeretse, abapfunzwe, sinibaza yuko iyo migambwe ibiri muri opposition ishobora kuba yobagarukana. Mu gihe rero imigambwe iri muri opposition idashoboye kugira imbaraga cyangwa gufata inzira y'ishamba kugira ihangane n'igipolisi cyangwa igisirikare baba bifuza gutembagaza intwaro, nimvira yuko ibyo bintu byo gushora abantu mu mabarabara ko bobireka, kuko bigaragara yuko atari yo nzira nziza yotuma nabo bashika ku butegetsi. Na cyane cyane na rya burya abantu benshi nabo nyine bo muri opposition kenshi nta nyungu z'igihugu z'abaturage baba bagomba, nabo nyine baba bagomba kugira ngo bavuga bati tubise natwe turye, tubise natwe dutunge, tubise natwe twubaka ayo mazu muriko murubaka, tubise natwe turonke ubwo buryo bwo gusagura canke kwihora baba batugiriye nabo. Ugaca usanga mu by'ukuri nta na programme baba bafite zo kuvuga ngo hari ibyo bifuza guhindura mu gihugu. Aba rero nsaba canke interakamo imigambwe haranira ku butegetsi kurondera izindi nzira zo guhindura ubutegetsi, ariko badashoye abaturage ugwaruka kuri songoye.
ibyo turashobora kubivuga, byabaye muri Tanzania, ibyabaye i Burundi muri 2015. Murazi ko urwaruka rwinshi rwashowe kurisongoye mu myigaragambyo, yifuza yuko Petero Nkurunziza tokwiyongeza ikiringo ca gatatu, ariko murabona yuko batabishoboye kuko batashoboye guhangana n'igipolisi n'igisirikare. Noneho benshi abatapfuye bagafata iy'ubuhungiro, abandi bakaba bagowe bari mu makambi hirya no hino. Reba ibibera muri Kongo, murabona uruvyiruko rwinshi rwitwa Wazalendo nibo bashoye kurisongoye kugira ngo bahangane n'umugwi AFC M23, barahona bahonera kurisongoye. Ariko murabona mwisho Tshisekedi wewe yicaranye na AFC M23, bamwe bananga, bamwe ba General Makenga yakengera. Murabona ko bariko baraganira Doha, kandi bagiye kumvikana uko igihugu kigiye gutunganywa no kugaburwa mu nyungu hagati y'abo bategetsi. Ariko murabona yuko kumbure AFC M23 itari gushobora kubaho yivuga ngo tugire dushore urwaruka rw'abavuga ikinyarwanda mu babarabara ngo bigaragambye, ntivyari gushoboka. Ariko babonye ko inzira ishoboka ari uko bufata umuheto bakagondoza leta ya Tshisekedi. Kandi murabona yuko leta ya Tshisekedi yamaze guca bugufiya ikemera kuganira nabo, nubwo bari baravuze amajambo menshi yuko batopfa baganiriye na AFC M23, yuko batopfa baganiriye n'u Rwanda. Ariko murabona yuko bamazwe akanyarigabo, nuko vijana wameingia msituni bagafata inkoho, bagafata ibigwanisho kugira ngo bavuge ururimi leta ya Kongo ishobora kumva. Rero mu gihe za position zidafite ubushobozi bwo kuvuga ururimi aya mareta bivuza guhindura avuga, niyumvira ko ivyo bintu byo gushora abantu kwicumu ngo imyigaragambyo n'ibiki muri East Africa, niyumvira ko ivyo bintu boba baravyihoreye. Hanyuma murabona yuko ari byo byabaye muri Kenya. Murazi yuko Odinga yahavuye aganira na Ruto, hanyuma rero bakumvikana ko bakwiye kugabura inyungu z'igihugu. Ndumva rero yuko abantu bo muri opposition badakwiye kugomba kwinjirira mu butegetsi canke kuronka inyungu mu butegetsi biciye mu maraso y'abaturage, biciye mu maraso y'uruvyiruko, kuko ruba ruhenzwe kandi ugaca usanga nta nico babamariye, nta nico babafashije no muri izo ngorane zose. Rero nico gituma nagomba kuvuga ko uburyo bwo kugomba guhindura amareta muri Afrika bikwiye guhinduka. Abantu bo muri opposition bumva yuko bakwiye gukora imyigaragambyo n'ibiki, numva yuko ibyo bintu bakwiye kubireka. Ariko kandi nkakangurira n'amareta kumva ibitekerezo by'abaturage, kumva ibitekerezo abaturage bashikiriza kugira ngo ibyo bifuza bironkegwe igisubizo bitaraja mu ibarabara, bitaraja mu migere, kuko ibyo ari byo byose igihugu kirahombera. Kandi buriya nubwo wo kwikomeza ku butegetsi utwara nabi, amaherezo ni hahandi. Nimba ukoresha umuheto kwikomeza ku butegetsi, buriya n'abandi bazohaguruka bafata uwo muheto. Rero usange amaherezo bimwe wanse nivyo bigushitse ko kandi ugiye nabi. Bikaba byiza rero yuko nakangurira amareta ahanini gutegera yompi, kuganiriza abaturage. Nta nubwo binakenewe gukora imyigaragambyo yo guturira ibintu, konona ibintu mu gihe biba byarubatswe mu mafaranga menshi y'igihugu. Ahubwo hakwiye kuba amanama, ibiganiro biri kontinuere hagati y'abaturage na leta ziba zibayoboye, kuko izo leta rega zihari kubera abaturage nibo bazishizeho. Uburyo izo leta zikoresha n'abaturage babutange bice mu mataxe. Ico gituma rero ibiganiro, kumvikana bikwiye kuhaba, abantu batararinda ibintu byo gusesa amaraso. Ngarutse rero ku biganiro biriko birabera Doha, ni vyiza yuko AFC M23
ishima yuko kumbure hari intambuko kandi ibyo byanezereza buri wese kuko nk'abantu benshi twitegereza ingendo ya leta ya Kongo twari twaramaze kubona yuko atakizovamwo muri ibyo biganiro by'idoha ariko nanone ntabwo twashira akaguru mu ikoma na Lerya tuzi yuko Tshisekedi ibiganiro vyiwe bihindagurika nk'ikirere hakurya mu kanya igicu kiza imvura ikagwa mu kundi kanya ukabona izuba riratse niko yimereye uwo muperezida wa Kongo rero nkiyumvira yuko ahubwo yohinduka kuko urabona wewe ntaco yahomvye ahubwo intambara yewe yaramutungishije yaramufashije kwironkera ibintu byinshi hamwe n'umuryango we canke abagenzi biwe ariko murabona by'ukuri ko abaturage barahonye barapfa barahera kandi n'abasirikare rega nabo nyine barapfuye barahera abitwa ba wazarendo barapfuye barahera ingabo zavuye mu bihugu bya sadeke zarapfuye zirahera ingabo zavuye i Burundi n'ubu ziracapfa zirahera umuntu akiyumvira none mu gihe abo ba perezida baganira bakumvikana bakagabura bya bindi bari banse kugabura kubera iki batokumvikana batuganira imbere yuko amaraso inganda zibanza gutikira niyumvira yuko abantu bagira akadada kuganira n'abaturage bayoboye kuganira n'ibindi bihugu kugira ngo babare mu mahoro nivyo navyo nyene bakwiye kuzobibazwa mu mateka bakabazwa abantu bahonye kandi bagomba gukora ibiganiro imbere yuko abantu batikira niyumvira yuko aho hantu naho nyene dukwiye kuhagaruka nk'abanyafrika umuntu akumva ko adakwiye gusuka abasirikare abaturage kurisongoye hanyuma ngo yicare mu biganiro aryanywe kandi babandi nabo barahonye kandi badashobora kuzuka ugaca usanga hari abantu bariko bararira bariko baratungira bariko bagubwa neza kubw'amaraso ya benshi yasesetse ivyo rero niyumvira yuko ibikwiye kwigwa ko muri Afrika ibiganiro hagati y'abantu ibiganiro hagati y'ibihugu bikaza biba abantu batarinze gusesa amaraso niyumvira rero yuko ico cigwa abari mu bya politike abakurikirana bya politike dukwiye kuharaba tugasubiza amaso inyuma tukaraba uburyo abantu bakoresha kugira bashike ku butegetsi tukareba ko ari uburyo bukwiriye atari uburyo bwo kwikunda atari uburyo butuma abaturage benshi bashobora guhona kandi mu gihe mwebwe mumaze kuganira mudashobora kubwira kubazura ba bantu ngo basubire babeho barabe imiryango yabo impfuvyi ugaca usanga mbere n'izo mpfuvyi nabo bapfakazi basize ntabwo bitabwaho ntabwo bibukwa ahubwo gaca kabakamizwe n'ingoma rero naho nagomba gukebura ikindi kintu nagomba kuvuga n'ibiganiro byabaye hagati y'u Rwanda na Tshisekedi rega y'amasezerano yarigeze kuba hagati y'u Rwanda na Tshisekedi amasezerano ajanye n'iby'ubucuruzi turazi yuko bari barasinyirana amasezerano yo gukorana mu by'ubutare yo gukorana mu bya transport yo gukorana ibintu byinshi ariko birababaje kubona harinze kuba intambara amatate hagati y'u Rwanda na Kongo byatumye leta y'u Rwanda ikoresha uburyo bwinshi kumbure mu buryo ari gukoresha mu guteza imbere abaturage ikabukoresha muri uko guhangana na Kongo cyangwa cyo usanga na Kongo ubwayo urabona izimanda zibiri zose za Tshisekedi zigiye bure kandi kumbure abanyekongo bamaze kugira kuri byinshi iyo bashishikara kuganira cagiye perezida Tshisekedi yarakija ku butegetsi murazi ko arafite imigenderanire myiza na perezida w'u Rwanda kandi niyumvira ko ibyo bihugu bibiri biba bigeze kure cyane ariko urabona hahandi bahagarikira niho kandi basubiye inyuma y'imyaka nka 8 ibyo rero birababaje
kubona abanyafrika, perezida ba Afrika, abayobozi ba Afrika batabona yuko guta umwanya, guta igihe ntigishobora kugaruka, izo expenses, izo mbaraga, izo ngendo, ubwo buryo bukoreshwa mu guhangana mu bya diplomasi cyangwa mu bya gisirikare, ni uburyo buba bushoboye gufasha cyane kugira ngo abaturage bashobore gutera imbere, kandi ugaca usanga na cya gihe cyatakaye kugira abaturage bazosubire bibukwe batezwe imbere, urumva ko ari ibintu bitoroshe. Hanyuma nagomba kugaruka i Burundi, mbega Uburundi bwobwo buzunguka iki nimba u Rwanda na Kongo bumvikanye? Uburundi bwobwo buzogenda gute ko Tshisekedi yabahenze? Imfyisi yari ahetse FDLR ariyo yari imaze imyaka 30 iteza induru muri Kongo, mu gihe igiye guhigwa buhongo muri Kongo. Hanyuma Ndayishimiye wewe akaba yemeye gukubita mu mugongo imfyisi Tshisekedi yahetse imyaka irenga 30 igakwegera amagorwa menshi abanyekongo. Ntabwo bafite yuko iyo mfyisi ahetse yitwa FDLR n'abagwanya u Rwanda bishobora guhindukirira igihugu cy'u Burundi? Burya igihugu cya Kongo gifite imbaraga nyinshi, gifite ubutunzi bwinshi, gifite abasirikare benshi. None se agahugu nka gatoya kakarya ku Burundi umuntu ashobora gufata no ku munsi umwe kakemera guheka ibibazo abandi barimo barikurako? Nimvira yuko Ndayishimiye akwiye kugira akenge. Je nkunda ndamuhanura kuko nifuza ko igihugu cy'u Burundi kirongorwa neza, kitaja cisuka mu bintu bikizanira ingaruka mbi, kuko natwerega abarundi tuba dutaye umwanya cyane mu kuja mu bibazo byo muri Kongo, mu gihe agahugu kacu kagowe, gakenye, kari mu byago byinshi, kadafise access ku nyanja, ariko ugaca usanga kariko kiterera mu bibazo by'ibihugu binini, ibihugu bifite imbaraga, ibihugu bifite ubutunzi. Natwe turagahugu gakenye, gatoya, kadafite imbaraga ku guhangana mu bijanye n'ivy'intambara. Urabona n'ubu Burundi bwitereye mu bya Tanzania. Ubwo rero sinzi Uburundi n'ukuri, Perezida Ndayishimiye by'ukuri ndaguhanura, shira imbere inyungu y'abaturage, ntuzoshobora guharanira inyungu z'ibindi bihugu mu gihe wewe utagira aho uba, wewe aho uri, ibyo mu gihugu, ubutunzi, ubuyobozi bwiza, ubumwe bw'abarundi, byo ko abarundi bakwiye kuva mu bintu by'amoko bigafutwa mu ibwirizwa shingiro bikavanwa, umurundi akaba umurundi. Ibyo bintu ngo byahutu, byatutsi, byatwa, ibyo bintu ntabwo ari ibitekerezo by'abarundi, kuko turazi yuko abarundi ni bamwe, abarundi bavuga ururimi rumwe, abarundi bafise umuco umwe, abarundi duhuje imico, duhuje byose. Ibyo bintu by'amoko ni ibintu bidakenewe, ni erema idakenewe, atacimaze, atacifashije, atari umuntu n'umwe yifashije, atari n'uwiteje. Abari ku butegetsi ntibafashije, abatari ku butegetsi ntibibafashije. Ariko murebe guhera za 50 na kangahe ukuntu ivyo bitekerezo bibi by'amoko byadutwaye abacu, byisha abarundi bose bo mu ngambo zose. Ugaca usanga rero hari umugambwe, hari leta iba yumva yo gukomeza ibitekerezo mwe n'ivyo. Rero nizo mpanuro nagomba gutanga kugira ngo turabe natwe igihugu cy'u Burundi ko cokogorora kikava muri politike mbi, ata muntu n'umwe zifashije, kuko na perezida ubwiwe ntizimufashije. Ubu yariteranije na AFC, yariteranije n'u Rwanda, nta gatiro ntaki. Yagira ati nubwo abarundi batondembagaza, nubwo abasirikare nyoboye batondembagaza, ariko u Rwanda AFC M23 ndabikira, kubera mu gihe cyo kurondera abakunzi no kurondera ivyubaka igihugu, wewe yakomeje mu bintu byo kwiteranya n'abantu, haba indani mu gihugu canke hanze y'igihugu.
niyumvira rero yuko ibi bintu akwiye kubihagarika kuko buriya kugwa si bibi, ikibi no guherayo, ikibi no kutemera guhanurwa, ikibi no kutemera guhaguruka. Murakoze, Imana ibaha umugisha mwese.